Evariste Ndayishimiye nyuma yo kumva amagambo yavuzwe n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda His Excellency Paul Kagame, dore amagambo akomeye yavuze yaje gukoroga abatari bakeya. Sinzi ibijanye n'akarangamutima k'intwaro z'u Rwanda n'akarangamutima k'intwaro z'u Burundi. Ico nzi nuko umwami kuva kera narindi mu Burundi yari se Barundi, yari se Bahutu, yari se Batutsi. Kiya kibazo cyakobo je narabasiguriye gushika mbona baracumvise. Bacumvise murabona muri Sud Kivu vraiment hari haje umutekano neza, bose baremera barashirirwanisha hasi bati dushaka umutekano watu wese, umubembe agira umutekano n'umunyamurenge agira umutekano, umufura agira umutekano w'ingogwa nabande n'ingabo zikingira bose. Ico kibazo rero cagiye kuza 1996 kivuye he? Murumva mu Burundi twakwegewe mu 1959 bivuye ku vyabaye mu Rwanda. Abakongomani nabo nyene vyabaye inyuma 1996 bakwegewe nande ibibaye mu Rwanda. None u Rwanda rwabaye mabi yose, ibihugu byacu biraronka mabi avuye mu Rwanda. Nabo nibajere ibibazo vyabo bantu twe bareke kwinjira mu vy'iwacu. Twe mu Burundi nta muhutu n'umututsi, twe turabarundi. Niba biwabo batwarira ku bwoko ivyo birabasha. Kuvuga ngo cendegeranya abahutu, negeranya abahutu n'abatutsi bose. Dutewe ndababwira ntabahutu n'abatutsi mwese ingo tuje ku rugamba twatewe. Niba batwarira ku bwoko ivyo ntibindabajewe n'igihugu cyabo. Mugabe wacu nibareke kubizana. Nibareke kubijana Ikongo abanyamurenge n'abakongomani. Nibareke kubesha. Byaje byose mu 1996 bivuye he kubibaye mu Rwanda. Natwe iwacu vyaje mu 1959 bivuye he kubibaye mu Rwanda. None bagomba dukwegera iminsi yose. Arimba TV, kumenya makuru kwanyu niryo sezerano ryacu. Reka tugusuze kandi tukwifurize gukomeza kugubwa neza nshuti mukunzi wudahwema kuba natwe mu makuru y'ibigane tugenda tubagezaho mu bihe bitandukanye. Nge ndi Alexis Mbarusha, naho hano ni kuri Arimba TV, televiziyo bageza amakuru abacukumburanya ubuhanga kandi abagiye agezweho. Amagambo maze kumva mu ncamake yavuzwe n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi President Ndayishimiye Evariste ukunda kwita General Neva, ubwo yaramaze kumva amwe mu magambo yagarutswe n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda ubwo yari yagiranye ibiganiro n'abaturage muri gahunda yiswe kwegera abaturage ku itariki 16 z'ukwezi kwa gatatu 2025, ubwo umukuru w'igihugu yagarukaga ku mubano uri hagati y'u Rwanda ndetse n'ibihugu by'ibituranyi, no kuvuga u Burundi ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse kandi agaruka ku ntambara ya M23 irwana na leta ya FARDC cyangwa se na leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo barwanira uburenganzira bwabo, aho iyi ntambara abenshi batayita ya M23 kandi ari yirwana, ahubwo bakagaruka bakayitirira y'u Rwanda. Kandi ibi bibaye ubwo umukuru w'igihugu wa Repubulika y'u Rwanda yavuze ko nubwo hari ayo makimbirane hagati y'ibyo bihugu byombi batavuga rumwe, gusa hari ibihugu kimwe muri ibyo bibiri biri mu nzira y'ubwiyunge ndetse umubano wabyo ushobora kuba ugiye kuzahuka. Ni mu gihe kandi abarebera kure cyangwa se abasengura ibya politike bahise babona yuko iryo umukuru w'igihugu yagarutseho avuga ko hari igihugu bashobora kuba barimo kwigana mu nzira y'ubwiyunge nta kindi uretse igihugu cy'u Burundi. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi akimara rero kumva ayo magambo yagarutswe n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame, niho uno General Neva cyangwa se Ndayishimiye Evariste yaje kuvuga ano magambo. Tugiye kubareka noneho mugakurikira ku buryo burambuye, bityo mukabasha gushimikira no kumva icyo mu byo kuri uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi Ndayishimiye Evariste yavugagaho. Icyo tubasaba no gukanda subscribe, like, share ndetse na comment, ntibagirwe no gukanda kazogera niba uri mushyashya kugira ngo ujye uhabwa notification cyangwa se imenyesha buri uko hari inkuru nshyashya yaprodizwe kuri Arimba TV. Kuri kiri kiganiro cyose ubundi igitekerezo cyawe cyandike muri comment. Mu Burundi imbere ya 59 ntangurane twari dufise, abazungu bari baragerageje kuducamwe imice gushikaho bagira n'itegeko mu 1925 rikumira abahutu, barariciraho biranka kubera hari hakiriho umwami w'abarundi yarakiriho, niwe yihungiye ubumwe abo barundi. N'abazungu bagira iki ntivyakunda, haraza gwa gasore tubumwe butegeza kugumaho. Mugabo inyuma ya 59 niho barajyaguye gute? Aho hakurya mu Rwanda baradukanya abahutu n'abatutsi baricana mu 59, abatutsi bahungira i Burundi. Ubwo nyene ikibazo c'abahutu n'abatutsi kiba kiravyutse ngaha muri iki gihugu cyacu.
abanyarwanda baraje bavuye hariya baje kwandukiza abarundi rusha turandukirwa n'ikibazo cy'abahutu n'abatutsi kare twari umwe. Amacakubiri yagiye kuja mu ngiro ivyo vy'abahutu n'abatutsi inyuma ya 59. Mugabo abazungu bari baragerageje biranka ngaha mu Burundi, mugabo mu Rwanda ho vyarakunze. Kubera iki sinzi ibijanye n'akarangamutima k'intwaro z'u Rwanda n'akarangamutima k'intwaro z'u Burundi. Ico nzi nuko umwami kuva kera narindi mu Burundi yari sebarundi, yari sebahutu, yari sebatutsi. Kiya kibazo cyakogo je narabasiguriye gushika mbona baracumvise. Bacumvise murabona muri Sud Kivu vraiment hari haje umutekano neza, bose baremera barashirirwa risho hasi bati dushaka umutekano watu wese, umubembe agira umutekano n'umunyamurenge agira umutekano, umufura agira umutekano w'igogwa nabande n'ingabo zikingira bose. Ico kibazo rero cagiye kuza 1996 kivuye he? Murumva mu Burundi twakwegewe mu 59 bivuye ku vyabaye mu Rwanda. Abakongomani nabo nyene vyabaye inyuma 1996 bakwegewe nande ibibaye mu Rwanda. None u Rwanda rabaye mabi yose ibihugu vyacu biraronka mabi avuye mu Rwanda. Nabo nibagera ibibazo vyabo twe bareke kwinjira mu vy'iwacu. Twe mu Burundi nta muhutu n'umututsi, twe turabarundi. Niba biwabo batwarira ku bwoko ivyo birabasha. Kuvuga ngo cendegeranya abahutu, negeranya abahutu n'abatutsi bose. Dutewe ndababwira ntabahutu n'abatutsi mwese ingo tuje ku rugamba twatewe. Niba batwarira ku bwoko ivyo ntibindabajewe n'igihugu cyabo. Mugabe wacu nibareke kubizana. Nibareke kubijana Ikongo abanyamurenge n'abakongomani. Nibareke kubesha. Byaje byose mu 1996 bivuye he kubibaye mu Rwanda. Natwe iwacu vyaje mu 1959 bivuye he kubibaye mu Rwanda. None bagomba dukwegera iminsi yose. Abakongomani rero muri ngaha nimwigirira ubumwe bwanyu bagabo. Abarundi muri ngaha higirira ubumwe bwanyu ntimwishinge abandi. Twigirira ubumwe bwacu. Nabajije abakongomani kandi ubwoko maze kubaza bose. Je ugenda maze kuganiriza abakongomani nabajya abami babo turamaze kuganira, n'abarongoye abanyamurenge turamaze kuganira. Bose abo muri aka karere ko mu buseruko bwa Kongo bose bambwira bati twe turiyumva cyane mu Burundi ni wacu. Ntabwo sinzi tuzohava tuvuga tuti umukongomani wo mu buseruko bwa Kongo mu Burundi si impunzi ni wabo, tuzohava tubivuga uko. None barahiyumva, barahize, barahabaye, turazinanye. None wowe impunzi wanyu mugabo kubera iwacu natwe twari twararozwe. Abakongomani nibaremene twebwe twari twarozwe kubarusha. Uburundi bwari bwararozwe kabasha gushika bandika ku rupapuro ukora ikibazo ko nkuru ngo ina ico gihugu cyari cararozwe gantuze kugira bamenye ukwiye kuja mu mashuri yisumbuye n'utabikwiye. Igihugu ugasanga uburongozi bw'igihugu nibwo butegura ubwicanyi mu gihugu ariko tugakira ariko mubonye ajya amaforce commune yahishijwe ku 72 akaba ariko aboneka ubu ntivyari gutuma duca tujyana mwe kubera hari yamana itwugira ubumwe nta ngorane tuzobitera twese twarahomvye twese tuzobitunganya n'ivy'abarundi. Ngayo nguko rero ubyumvisha ute ubona ute ibibazo biri muri East Africa by'umwihariko muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, no kuvuga iriya ntambara M23 irwana n'ingabo za FRDC cyangwa se igisirikare na leta iriho kubw'uburenganzira bavutswa n'igihugu cyabo, niba habwa ubwene igihugu n'uburenganzira bwabo babavukamo cyangwa se bw'igihugu bavukamo. Ese ubona umubano uri hagati y'ibihugu byombi, no kuvuga Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na Rwanda cyangwa se na Burundi, amaherezo yabyo ubona ari ayahe? Igisubizo cyangwa se igitekerezo cyawe wakitwarikira muri comment, bityo kikadufasha kurushaho kunoza ibyo tugenda tubakorera. Amahoro y'Imana akomeza bane namwe. Gusa nabwo nagenda ntakwibukije ahantu ushobora gukura amafoto y'urwibutso ruzakwibutsa ibihe byiza mwagize, ni kuri Fields Photo Image. Ni igisubizo ku bibazo bibaza kubyerekeranye n'ibirori bagufitiye kamera z'ubwoko bwose zigufasha gutunganya amashusho n'amavideo y'ubukwe asa neza cyane. Reka tukurangire neza uburyo ushobora kubabona, bityo ubagane bagufashe kandi bagukorere ibihe bitazibagirana.
waba ufite ubukwe bwo gusezerana imbere y'Imana, mariage civile, anniversaire, ibiro byo gusoza amashuri yisumbuye na za kaminuza, proposal, inama zigiye zitandukanye, wabuze ahantu wakura umukameramani wizeye wagukorera amafoto meza y'urwibutso ruzakwibutsa ibihe byiza mwagize. Wihangayika, Philips photo image, igisubizo ku bibazo wibaza. Tugufitiye kamera z'intajorwa mu gufata amashusho n'amavideo y'ubukwe, ku buryo uzirebye zimusubize neza mu bihe nkaho birimo kubaho kanya. Wihangayika rero, twandikire kuri Instagram yacu ni Philips photo image, twandikire cyangwa uduhamagare kuri nimero ya telefoni 078 31 32 188. Philips photo image, ibirori bifotowe neza bizira gusaza no kwibagirana.